abana benshi usanga bavuga ngo abavyeyi babo ntibareconnaissent par exemple leur faute. Iyo ni ikintu rero que les parents de l'ancienne génération bafise kutamenya yuko ton enfant c'est un être humain au même titre que toi et c'est à sa émotion, à sa sentiment, à des ressentis. Umukosheje akiranda compte comme kosheje ntusabe kigongwe. Watu unakosheje ntusabe kigongwe sentiment ngi tu as envie yo kumwekarta. Nabo nyene sont des êtres humains comme toi. À 12 ans batangiye kwirondera kwishersha n'ibyo mukagira ayo ma conflit. Defu kamurenganya. Hera ngaho usabe imbabazi wige gusaba kigongwe utari neza wige kumubwira kugira une communication douce, bienveillante, ni kintu kigoye vraiment. Quand on mengo tous les dangers abavyeyi baranticipa cyane, ce qui est pas une bonne chose. On va hariho abantu batarishije tu transposes ça iwawe kandi c'est tout à fait légitime en tant que parent kwibaza uti yo mana mbega umwana wanje yo twarinda mbega umwana wanje yo twazinda nk'abanaka mugabo arrêter de si biza ko globaliser si biza ko généraliser nuca mubwira ngo tungu twarinda umwana wanaka aho déjà c'est une blessure mugenda bwibwe ukamubwira tu sais mwana naho tutayaje ari ibintu ushaka kukubwira en tant que ta mère kandi uzikunda gukunda en tant que ton père uzikunda gukunda ibi ugaca rero uzana tout ce que tu veux dire mais wagiye bwibwe softly